Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimuhorane umukama. Bakristu bene wacu umuryango w'Imana, turarengutse imbere y'umukama kuri Dominika ya gatanu yo mu Karema. Jambo ry'Imana twategekanirijwe riraza kutwereka rigaragaza umutima w'Imana. Umutima w'Imana yamana imbabazi, Imana yama ibangukiye kubohora abantu, Imana yama ibangukiye gukiza. Ni Imana idashaka gapfa, idashaka uwobohwa n'igicumuro. Mugabo twese ikadutumirira kwinjira mu mutima wacu, mbere yo kugira uwo twagiriza, mbere yo kugira uwo dutuma urutoki, mbere yo kugira uwo ducira urubanza rubi, tukabanza kuraba ko turi beza. Turaza kuvyumva abanditsi n'abafarizayo bazaniye Yezu umugore yafashwe asambana, bashaka ko yorekura ko bamutera amabuye. Aza kubabwira ati muri mwebwe udafise igicumuro namubanza ibuye. Iryo rero ni ijambo ridutumirira guhinduka, ridutumirira kwicyorora, ridutumirira kubanza gukiza umutima wacu imbere y'iyindi yose. None rero twisuzume, tugaye akabi kacu, dusabe ikigongwe ku bicumuro vyacu vyose, duhereze inkuka y'imisa dufise umutima ugororotse. Ndirega ku Mana Data mushobora vyose, niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirangana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazwe yambyara umubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu musabire ku mukama Umwami. Imana mushobora vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu, bidushikirize ubuzima budahera. Ndosabe Mukama Mana yacu, turakuzamvye ngo duhe inema yo kugira umwete mwinshi mu kwama tugendera rwa rukundo rw'umwana wawe yakunze isi gushika dupfire ku musaraba.
tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ngiri iriyazwe n'umukama we yaciye inzira hagati y'ikiyaga, agaca inzira hagati y'ibisebuzi, we yasasitse mu rugamba ibitwazi n'amafarasi, agatsinda n'ingabo zigambaraye zikarambarara ubutakivyuka, bigaherengetera nk'urubeya ruzimye. Reka kwibuka ivyahise ibagira ivya kera, ngiye kuzana ibintu bishasha kandi ngivyo vyashitse ntavyo mubona. Ngiye guca inzira nshasha mu gahinga, mu karere ndakwiragize amayira. Inyamaswa, imbwebwe n'ibisiga bizonshimagiza, kuko nzotobora iriba mu gahinga, inzuzi zigatemba mu karere, kugira ngo mare inyota igihugu nitoreye. Kandi igihugu nitoreye naco nyene kizonshemeza. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ibyo dusoma mwibara umutumwa Paul yandikiye abanyafilipi. Nshuti zanje, bya byiza byose nahoramwo kera ndabiraba ubu nk'ubusa, kuva aho menye iciza kiruta byose, Kristo Yesu mukama wanje. Kubera we nahevye byose nkabiraba nk'umwavu, kugira ngo akunguko kanje kabe Kristo kandi mbe muri we, atari kubw'ubutungane bwanje buva ku mategeko, ariko kubera ubuva ku kwemera Kristo, aribwo bwa butungane buva ku Mana nyene bushimikiye ku kwemera. Niho nzoshobora kumumenya we n'ububasha bw'izuka ryiwe, be n'amagorwa yiwe dusangiye mu gushusha nawe mu rupfu rwiwe, ngo mbashe gushikira izuka ry'abapfuye nk'uko ndavyizigiye. Si ukuvuga ko namaze kubishikira canke ko maze kuba intungane, ariko sinicara hasi kugira mbashe kubicakamira nk'uko nanje niziziwe na Kristo Yesu. Bene wacu, jewe ku bwanje sinibwira yuko namaze kumushikira. Muri byose kimwe gusa nico gikuru, ndibagira ibya kera nkaraba imbere yanje, ngakomeza urugendo kugira nshikire ryashimwe Imana yaduhamagariye mu ijuru muri Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ni iry'ukuri mukama, itegeko ryawe naryo n'ubukiriro. Umukama yavuze ati, sinshaka urupfu rw'umunyakabi, ico nshaka nuko yokwisubirako akabona kuramba. Nimorano mukama, inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohana Mweranda. Umunsi umwe Yesu yaragiye ku musozi wa Oliveti, mu gatondo ka kare agarutse mu gisengero, ishengero ryose riramwegera, nawe aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo rero bamuzanira umugore yafashwe asambana. Bamaze kumuhagarika hagati mu ishengero, babwira Yesu bati, mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mabwirizwa naho Musa yadutegetse kwicisha amabuye bene aba bagore. Ku bwawe bite? Ibyo babivuga ngo bamugeze babone ingene bomurega. Yesu nawe arunama, yandikisha urutoki hasi. Bashishikaye kumubaza, arunamuka babwira ati, muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Araheza yongera kunama, yandika hasi. Nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe umwe, bahera ku basaza gushika sigare yari wenyene na wa mugore yari hagati. Yesu rero arunamuka amubwira ati, wa mugore, abakurega barihe? Nta wakuremetse intahe?
nawe ati ntawe mukama. Yezu nawe ati na jewe sindayikuremeka, genda ntubugicumura. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu. Muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Bakristo bene wacu umuryango w'Imana, nk'uko nabibabwiye mu ntango y'inkuka y'imisa, iri jambo ry'Imana dushikirijwe ririko riraturangira umutima w'Imana. Imana yamye ibangukiye kubohora abantu, yamye ibangukiye kubakiza. Imana ntishaka gapfa, kandi ntishaka umuntu n'umwe yorenganywa. Yama rero twese dusaba kwisuzuma, idusaba kwinjira mu mutima wacu ngo tuvavanure n'ikibi cose, ngo duhinduke, hanyuma tubone kwakira urukiza rwayo. Duhereye rero muri ubu buhanuzi bwa Izaya, Imana yamutumye ku gihugu cayo mu gihe cari kimaze imyaka myinshi i Babironi mu buja, iyo bari baratwawe ko imbohe. Iki gihe yamutuma rero yagira ngo ibabohore, ibohora abanyisirayeli bagarukane mu gihugu c'iwabo. Ico gihe mbere abo banyisirayeli bo ntibabona niyurukiza ruzozanana. Niho rero Izaya yatangura kubibutsa kahise, ingene Imana yabaciriye inzira mu kiyaga, ikabacira inzira hagati y'ibisebuzi, ikabakiza ingabo za Farawoni. None rero kumwe Imana yabohora basekuru ubuja bwo mu Misiri, ubu naho ico gihe yagira ngo ibakize, ibakure mu buja i Babironi. Niho rero mwumvise Izaya ababwira ati ibyo bibahagaritse umutima burya byaraheze, bisa n'uko ari ibyo muri kahise. Ashaka kubabwira ati ubu buja murimwo nimubwibagire kuko murafise Imana. Mwibagire kuba inyambukira mu mahanga, mwibagire amagorwa ajanye n'ubuja. Ati mbere ngiye kuzana ibintu bishasha. Ibyo bishasha yababwira yaragiye kuzana, nuko yaragiye kubasubiza ukwigenga, nuko yarasubiye kubasubiza iwabo, nuko yagira basubize iteka, baronke igihugu, baronke umwami, baronke ingoro bambarizamwo Imana, kuko ivyo nivyo bitatu bari barabuze, kandi byari shingiro y'iteka ryabo. Niho rero uyu umwami mukuru wa Perse yahava, yari n'umupagani mbere, yitwa Sirisi, aca aratera umwami w'i Babironi aramutsinda. Aba rero ari washinga itegeko kwinyambukira zose muri Yuda zitaha, bose bagasubira i Yerusalemu. Mbere bakabasubiza n'ibikoresho byose bari barabanyaze, bimwe byari byatwawe na wa mwami yitwa Nabukodonozori igihe yatera agasambura Yerusalemu, kugira rero bagende iwabo. Imana rero murabona ko yaciye kuri uyu mwami w'umunyamahanga kandi w'umupagani, iraheza irabohora Isirayeli, kugira ngo ntihagire ubwishime bw'abanyisirayeli busubira kuduga, ntihagire uwiyitirira ico gikorwa c'Imana, kandi abantu baze bame bamenya ko inzira z'Imana zirengeye ubwenge bw'abantu. Naha rero twumvise Izaya yabagira tubwira terega ngiye guca inzira nshasha mu gahinga. Ati mu karere nzohakwiragiza amayira, nzotobora iriba mu bugaragwa, inzuzi zizotemba mu karere, kugira ngo mare inyota igihugu nitoreye, hanyuma kibone gushemeza Imana.
iyo Isirayeli rero icari catumye ishika ngaho nico twoza turaraba kugira ngo natwe ntidufate iyo nzira mbi. Icari catumye Isirayeli ishika muri ubwo buja yamazemwo imyaka 70 nuko Isirayeli yacumuye, nuko Isirayeli yikuye ku Mana, nuko Isirayeli yibagiye insezerano bagiraniye n'Imana, aho Imana yabashikiriza igihugu ca Kanahani, igihugu c'isezerano, yari yababwiye ko nibubaha bakubahiriza amabwirizwa yayo bakagumya ya nsezerano bari bagiraniye ku musozi wa Sinayi kwizobabera inkinzo. Mugabo nibahirahira rero bakayavako bakayaheba bazobona amagogo. Abantu rero bamana ku gatimatare ko kwikura ku mukama, bamana gatimatare ko kugarariza, nivyo rero byabashikanye ngaho baraheza bacika baja. Aha rero twohakura kuri aka kahise k'Isirayeli twobona amagara make y'abantu. Abantu iyo bikuye ku Mana baca bagogwa. Ubwoko bw'abantu bwama buganjwe n'igicumuro. Abantu iyo babaye abaja b'igicumuro baba biyugururiye rero amagogwa atandukanye, baba biyugururiye ubuzima bugoye, baba bakeneye ubahorohora, bakeneye ubakiza. Imana rero yoyo idashaka ko umuntu aba imbohe. Imana yama ishaka ko abantu bigenga. Imana yama ishaka abantu bahiriwe bafise amahoro, bataremerewe n'amananiza namwe. Niyo rero yagira turungikira abahanuzi kugira ngo batugarure, hanyuma mu nyuma ya byose yarungitse umwana wayo Yezu Kristo, aza kutubohoza ikigongwe ciwe, aza ndetse kutwitangira turabanyabicumuro kugira ngo dukizwe n'urukundo rw'Imana. None rero uwo mutima w'Imana niwo tubonye muri iyi nkuru nziza, niwo tubonye muri iyi nkuru nziza ingene bawutwereka. Yezu bamutegereye avuye gusenga ku musozi wa Olivete, hanyuma rero agarutse mu gisengero, kandi yaraje kwigisha ishengero, kuko aho Yezu abonye abantu hose yaca bigisha, kuko yarazi ko inyota ya mbere bafise ari ukumenya Imana, yarazi ko ikibagoye ari uko batazi Imana. Kuko kutamenya Imana mbere guca kwiyerekanira no mu bantu. Ico gihe bari bakomeye ababanditsi n'abafarizayo, nibo bari abakuru, mugabo umutima wabo wari wuzuye mwijima. Bamuzaniye rero uyu mugore yafashwe asambana, mbere baranamutera n'ikibazo bati, mwigisha uyu mugore yafashwe asambana, none Musa yadutegereje kwicisha amabuye bene aba bagore, none ku bwawe bite? Aha ntaranaja kure, mutegere ku itegeko rya Musa ritabivuga uku. Itegeko rya Musa ryaraba abagabo n'abagore, ntiryaraba umugore gusa, mugabo ryabaraba bose. Mugabo ngaha bazanye umugore, hanyuma bamushira kuri iryo tegeko wenyene. Abanditsi rero n'abafarizayo bari abantu ngaha muri iyi nkuru nziza tubona, bariko bakoresha ubwenge bagakoresha amayeri, kubera bari bazi ko Yezu yigishije avyigisha ashimitse ukudatandukana kw'abubakanye. Araheza kandi arihaniza abubakanye kutagira uwuhemukira uwundi. Yezu yigisha itegeko ryamyeho kuva na kera, iri tegeko ryabwirizwa rya 6 ko kizira gusambana. Mbere Yezu wabishikana kure, aravuga ati, mbere n'uburavye umugore w'abandi amwifuza aba yamaze gusambana nawe. Aha cane cane Yezu yashaka kurandura ikibi cose agihereye mu mizi, arandura ikibi agihereye mu migambi, arandura ikibi agihereye mu vyiyumviro, arandura ikibi agihereye mu vyifuzo. Aba banditsi rero n'abafarizayo baje kumutega umutego. Bari bamaze no kubona yuko akunda abacumuzi, akabakira, akicarana nabo, akemera gusangira nabo, agaheza mbere akabagirira ikigongwe, akavuga yuko abagwayi ari bo bakeneye umuganga. Bari bamaze kubona yuko Yezu atagiriza abacumuzi naho yanka igicumuro.
none rero baje batereka ubuho tumufatire ahabona ko uwo yafashwe ku mugaragaro, reka turabe ko aronka ingene yikura muri ivyo bintu bibiri. Yikura muri ivyo bintu bibiri. Yezu aza kubigenza gute? Aya mayeri urugwenge imbere ya Yezu ntibikora. Babo bagira bati niyagiriza uyu mugore hanyuma akatwemerera ko twimwicisha amabuye nk'uko twahora tubigira, azoba rero asambuye wa mutima w'ikigongwe yamye yerekana kuva gitangura kwigisha. Duca tugenda tuvuge ko ari rubura kigongwe, ko nivyo yigisha vyose atari vyo, kubera hamwe avuga ikigongwe hanyuma handi akemera ko bicisha amabuye umuntu. Hanyuma ati niyarekuranaho uyu mugore agahirahira akamurekura, azoba ahakanya amategeko ya Musa, aho arenze itegeko ry'Imana, mbere bo bavuga bati abatutsi Imana. Nayo mayeri rero n'urwengwe bariko barakoresha. None rero tubiravye neza, aha harimwo imanza zibiri, rumwe n'urwicitwazo. Aha ntibashaka gucira urubanza uyu mugore, bashaka gucira urubanza Yezu, mugabo ururundi rwa mbere rukaba icitwazo. Muri uru rwa mbere rw'icitwazo, uwagirizwa mu biboneka n'uyu mugore, abaje kumwagiriza n'abanditsi n'abafarizayo hamwe n'ishengero, icaha n'ubusambanyi buhanwa mu itegeko rya Musa, igihano naco no kwicishwa amabuye. Vyari bitomoye muri urwo rubanza rwa mbere. Mugabo ubwo bashaka si ubwo bashaka n'urwa kabiri. Ubwo bashaka n'urwa kabiri n'urubanza rwa Yezu. Uwagirizwa ngaha ni Yezu naho batabivuga. Abamwagiriza n'aba bafarizayo n'aba banditsi, hanyuma icaha no kurenga amategeko ya Musa no gutuka Imana navyo nyene bikaba bihanwa n'amategeko ya Musa, bigahanishwa igihano cyo gupfa. Yezu rero ari imbere y'abo bantu. Abo bantu bazanye amayeri n'urwenge. Abo bantu baje bambaye impuzu y'ubwiyorobetsi butagira ingerene bumeze. Abantu bariko bararenganya umuntu, abantu mbere n'itegeko barihiritse. Yezu rero yarabihweje, arabaraba arajoregwa. Wa mutima wiwe w'ikigongwe ntuhinduka, naho yajorewe yaciye yunama. Arunama atangura kwandika hasi, kudakura ururimi mu kanwa, biranga ko no mu nzira y'umusaraba ataco azovuga, bazomujana adakakaza kujya kw'intama bajanye kwibagiro. Mugabo kandi ku rundi ruhande, Yezu yanse gusubira kuraramura umutwe bwa mbere ngo arabe wa mugore, kubera ndi Yezu ntiyashaka kubona umuntu ari karamaramara. Uyu mugore yari muri ubwo bumaramare bwinshi imbere y'ishengero, ntashaka rero kumwongerereza ubumaramare. Ntashaka utetegwa na gato, ashaka umuntu ahimbawe, umuntu yubashwe, umuntu afise iteka. Ngira ngo mwabonye mwumvise ko Yezu atana ikibazo na kimwe amubajije. Nta n'amatohoza mbere yagize, ko Yezu arabizi byose. Yezu ntabajije n'uwo bari kumwe, naho ariho n'akarenganyo gashingiye. Yezu warategera rero uyu mugore ahageze, arategera bwa mbere aho igicumuro camushikanye, mugabo kandi arategera n'ako karenganyo ari karagirirwa, arategera ububabare bw'umuntu afise ubumaramare yarenganijwe, mugabo adashobora gukura n'ururimi mu kanwa, kubera ibara bamwambitse ataco yoshobora kurivugako. Aho baboneye ko Yezu ataco yishuye, mbere akaguma yunamye, adahanga uwo mugore nabo bamwagiriza atarabaraba, baciye bagira batarabuze ico avuga, aha turamushoboye. Mbere baca batangura kushishikara kumubaza, ngo baciye batangura kumubaza badahengeshanya. Yezu araheza rero arasubira arunamuka ubugira kabiri, arasubira arabihweza, arasubira arabaraba, mbega yabonye iki?
yabonye uyu mugore ateye ikigongwe, n'ibyo namaze kubivuga. mugabo yabonye n'abamwagiriza nabo nyene ko bateye ikigongwe kubera bamurenganije. itegeko barimushira ko ryo wenyene kandi ryafata babiri, baca bamuzana wenyene. hanyuma rero barateye ikigongwe kubera bacagura abantu bacagura abantu barateye ikigongwe. abari bakoze icaha kimwe, umwe yafashwe uwundi baramureka arigira. abantu bacagura abantu bagira nkunzi, abantu bakoresha favoritisme, nabo nyene barateye ikigongwe. kiretse kumuzana nta nico bamuvuzeko, barateye ikigongwe rero, kandi kubera baje gutega imitego intungane y'Imana Yezu Kristo ubwiwe bashaka kumwica. yihweje yabonye n'ishengero riri ngaho, n'iryo shengero burya rirateye ikigongwe. n'ishengero ritengatiye amabuye, ngo niyatanga uruhusha, niyavuze ifirimbi bace bayatera uwo mugore kuko yacumuye, bagatera ikigongwe kuko nabo nyene bacumuye. hama rero muri bwa bwitonzi bumuranga, Yezu yaciye bishura na wa mutima w'ikigongwe, yishura na wa mutima w'Imana, avuga ijambo rimwe risa, mugabo ba bandi bose ibyo bari bapanze byose bibaburaguye mu mazi ku ijambo rimwe. ati muri mwebwe uwuzi neza udafise igicumuro namubanza ibuye. ayo mabuye bari bayafise. Yezu rero aho kwagiriza uyo mugore, abarungitse kwinjira umwe mu mutima wiwe, abarungika kwisuzuma umwe wese, aheze yibaze, azirikane, ategere ikibereye. ati utagira igicumuro namubanza ibuye. mu yandi majambo tutegere yuko hamwe abacumuye bose bokwicishwa amabuye, ugasanga wewe widegemvye atangorana ufise, uheze rero uce mutera ibuye. bamaze kwinjira mu mutima wabo, basanzwe bose baracumuye, basanze bose batunzwe n'ikigongwe c'Imana. mome ca kigongwe c'Imana gitunze isi yose, uyo mugore wenyene niwe kitotunga. hama murabe inyifato ya Yezu aho avuga iryo jambo, ati udafise igicumuro namubanza ibuye, mbere yaciye asubira arunama. kumwe twashaka yuko wa mugore amaramara, niko adashaka ko abanditsi bamaramara, niko adashaka ko abafarizayo bamaramara, niko adashaka ko n'ishengero rimaramara. wa mutima w'Imana ugumugaragara, wa mutima w'ikigongo ugumugaragara, kandi akawerekeza kuri bose. ahangira muca mwumva ko twese dukeneye inema y'Imana, twese dukeneye ikigongwe c'Imana, kandi arico kidutunze. ntihagire ugira ngo gikeneye banaka na banaka, ni twese. aba banditsi rero n'aba bafarizayo n'iryo shengero bari buzuye ubwo bubisha, mugabo bari imbere y'umweranda yuzuye ari we Yezu Kristo, kandi nta n'igicumuro ariko abagiriza, nta nibuye abateye, mbere kubera azi yuko n'ijisho rituma umuntu adatunganya amaramara, n'ijisho yarinyegeje, asubira kwiyunamira yandika hasi. aho rero bavyumviye bose, baciye batayamabuye, baca batangura kunyororomba, batemaguza buke buke, baraba ko atawuriko arababona. batanguriye ngo kubasaza, ngira abasaza nibo bategera n'ingoga ijambo ritsinze irindi, ubwo hari n'abandi bavuga ngo bari bacumuye byinshi kandi bigoye. mugabo uko biri kose, iciza nuko babonye ko nabo bacumuye. bose ngo barasohoka, ntihasigara n'umwe. nta mwanditsi yasigayeho, nta mufarizayo yasigayeho, nta n'umwe yari mu ishengero yasigayeho. hasigaye gusa Yezu na wa mugore. kandi ngaha harimo ijambo rikomeye. harimo ijambo rikomeye, umuntu ashaka
gutera imbere ku mutima, gutera imbere mu buzima bw'ubukristo, ategerezwa kumva ko ari wenyene, ari imbere y'Imana izi byose, atana kimwe yoyihisha, agaheza rero akabona ibyo yohindukamwo, akabihinduka, agahinduka ataravye ngo naka, ataravye ngo naka wundi, agahinduka cane cane ku ruhara rwiwe. Kuko Yesu aho yunamukiye yasanze wa mugore ari wenyene, aramubwira ati mbega bamwe bakuragiriza bari hehe? Bamwe bariko bararenza induru bari hehe? Mbega ntawakuremetse intati ntawe mukama? Yesu rero ati nanje sindayikuremeka, mugabo genda ntubugicumura. Iki kintu cagenda ntubugicumura kirakomeye, kuko nibwo buryo bwo kwakira ikigongwe c'Imana. Kuko ahandi iyi si y'uno munsi irabesha abantu, hari abatanguye kwigisha ibitari byo, ukamenga Imana izorekurira bose, n'uzoguma yiraramiye mu bucumuro, n'uzobigiraramwe akabiryamamwe akavyisegura, akabivyukamwe akavyirirwamwo, akasubira akabiraramwo, nk'uko umenga Imana izomutera ikigongwe yiruka. Oya, Yezu muze muraraba abo yakiza bose, abo yagirira ikigongwe bose, abo yasubiza iteka bose, yababwira ati genda rero uheba kabi, uheba igicumuro, kuko ni kibi. None rero gihugu ceranda c'Imana, natwebwe rero tuze turihweza uwo mutima w'Imana, ko hari aho usanga abantu dutengatiye amabuye y'ubwoko bwinshi dushaka gutera abandi. Nimwabizirikana neza, murasanga abantu batengatiye amabuye y'urwango, bama bashaka gutera bene wabo, canke bama bariko barabatera. Murasanga abantu bama batengatiye amabuye yo kuvuga nabi abandi, nk'uko mubona abafarisayo n'abanditsi bavuga nabi uyu mugore, mugabo n'abariko bameze. Murasanga abantu batengatiye amabuye yo gucira imanza mbi abandi. Muze murihweza amabuye y'ishari ari mu bantu, muze murihweza amabuye yo kwararaza ari mu bantu, muze murihweza amabuye yo gucagura abantu mu macakubiri atandukanye, muze murihweza amabuye y'akarenganyo dusanga mu bantu, nk'uko abafarisayo n'abanditsi babigize. Muze murihweza amabuye y'ubugunge, muze murihweza amabuye y'ubukazi n'ubukozi bw'ikibi, muze murihweza amabuye yo gutuma urutoki naka, muze murihweza amabuye y'ikinyoma, abantu bemeza ibyo batazi batashobora gucana ikanda, muze murihweza amabuye yo kwiyorobeka, muze murihweza amabuye yo gucambirwa kwica ari mu bantu. Tuze turategera rero, nico gikomeye, ko uhuye na Yezu aca aterera amabuye hasi. Utegereye umutima w'Imana aca aterera ububisha bwose hasi, agaterera ikibi cyose hasi, agaterera ubuhakanyi bwose hasi, agaterera inziga idacika hasi. Mbere burya niko vyagenze no kuri Pawulo mweranda, aho ahuriye na Yezu kuri ya nzira ija i Damasi. Murazi ko yari karahama abakirisu, yaciye nawe nyene atamabuye yari afise arahinduka, ko Pawulo mweranda yari atengatiye amabuye y'Ubuyahudi, amabuye y'Ubuyahudi, amabuye y'ubufarizayo, kuko nawe yari umufarizayo, amabuye y'ubwishime, kubera yakomoka mu muryango wavuyemwo abami, wa muryango wo kwa Benyamine. Yari atengetiye amabuye y'akajyango, kuko yabona ko bitagizwe n'Abayahudi atari ivy'ukuri. Yari atengatiye amabuye yo guhama abakristo. None mwumvise ingene atubwira ati kuva aho ndamumenyeye, vuga Yezu Kristo, ati kuva aho ndamumenyeye, vya bindi vyose wamengo biramfisitiye akamaro, vya bindi vyose nashira imbere, atunda biraba nk'umwavu. Ati kandi sinshobora guhengeshanya, nguma niruka kugira ngo ubwo buzima nze ndabucakamire, kugira ngo nze nshikire agahimbare gatangwa na Yezu Kristo. We yari yarategereye, yaciye ahindura ubuzima. Kumwihweje Pawulo mweranda mu ntango y'ubuzima bwiwe, ukamubona ari umuntu ahiga abantu, ari umwicanyi,
mu nyuma ukabona ari umuntu yigisha abapagana berekereza Yezu Kristo, ukamubona mbere yitangira na Yezu Kristo akemera bakamuca umutwe, ukamubona yarabaye umweranda. Ucubona natwe ingene twogira urugendo rwacu. Urugendo rwacu duhamagarirwe kuza turitwararika kazoza kacu. Mwavyumvise ingene bivuga, yaba Isaya yaba Pawulo mweranda ati vya kera jewe naravyibagiye kuko ni bibi, naravavanuye navyo ntibikimboshe, ubu ngenda ndaba kazoza k'ubuzima bwanje. Natwe rero turi ku rugendo kazoza k'ubuzima bwacu n'ubwami bw'Imana. Mugabo ko kazoza tugategura tukiri ngaha ku isi mu kuvavanura n'ikibi cose, ntihagire ikibi carikira muri twebwe, ntihagire ububisha bwarikira muri twebwe ngo buzane urudubi mu bantu. Amabuye yose twaje rero twibangikanije ari mu mitima no mu mitwe yacu, tuze kuyasiga ngaha mu isengero, tugende tubaberanda mu mihana yacu, mu kazi kacu, mu buzima bwacu, aho tugendera naho tuba. Ese rero twoheza tugahura na Yezu. Icifuzo c'uno munsi nuko natwe twohura na Yezu, twotegera uyu mutima w'Imana kunda bose idacagura, Imana idashaka gapfa, Imana itwingingira ikigongwe cayo, mugabo dushobora kuronka twemeye guhinduka. Ese twogitegera ikigongwe c'Imana, tugategera ko inzira y'ukucakira ari guhindura ubuzima bwacu, amabuye yose y'ikibi tugaterera hasi, kugira ngo mu rugendo rwacu tuba abantu b'amahoro, tuzoheze tubone kwambika urugori rw'intungane, dushikire igihagararo kizima. Imana yari yaturemye turi beranda, igicumuro nico cadusibanganije, none dusubire dushikire igihagararo cacu cyo kuba beranda, kuko nico Imana idushakira, hanyuma tuzotorana ubuzima butazokwigera buhera. Amen. Nemera Imana imwe rudende, Nemera kandi
bene wacu turi kumwe n'aba bakatekumeni no munsi baramutse bacyorogwa ubugira gatatu. None rero muri iki gisabisho rusangi tubasabire umwe wese abasabire kugira ngo barushirizeho kwitegurira isakaramento ry'ibatisimu bari mu kuronka bazoronka ku munsi wa Pasika. Dawe munyakigongwe, komeza ku mutima no ku mubiri abakuru ba Ekleziya n'ababunganira babashe kumenyesha hose mu mvugo no mu ngiro inkuru nziza y'ikigongwe c'Imana isi yose iheze ikumenye. Twumvire se dawe. Dawe serukundo, duhezagirire abakatekumeni bacu bahunde ingabirano y'ukwemera bajijutse ko Kristu ari we zuka n'ubuzima, bagendere mu makanda yiwe, biyambure imigozi yose y'igicumuro, bashobore kwitegurira ubuzima bushasha kandi bwamaho mu masakramentu y'ibatisimu, ikonfirmasiyo n'ukarisitiya bimirije kuronka. Twumvire se dawe. Dawe utunganye, turasabiye indongozi z'Uburundi inema yo gutunganiriza igihugu cawe bisunze ubutungane bw'Imana. Twumvire se dawe. Dawe mushobora vyose, kubw'impuhwe zawe niwerekeze inyonga zawe ku bana bawe bari mu maganya, uheze ubacire inzira hagati mu bisebuzi bibugarije. Twumvire se dawe. Dawe mweranda, natwe twese dukoraniye mu ngoro yawe turagusavye uturonse umutima waduhiwe n'igicumuro, tuvavanure no gucira abandi rubi, tumaramazwe nyabuna n'akabidukora. Twumvire se dawe. Mvuge igisabisho ca yubile. Dawe uri mw'ijuru, ukwemera waduhaye mu mwana wawe Yezu Kristo, umuvukanyi wacu, beya rw'urukundo mu mitima yacu. Nibikabure muri twebwe ukwizigira guhimbaye kumuzo w'ubwami bwawe. Sinema yawe yoduhindura ababivy'ingirakamaro b'imbuto z'inkuru nziza zo kwambira umuryango w'abantu n'isi yose, mu kurindana umwizero, ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ububasha bwa sekibi buzoba bwatsinzwe, ubunazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose.
ese inema ya yubile yokabura muri twebwe turi ku rugendo kubwo kwizigira inyota yo guhimbira ibyiza by'ijuru kandi gashungurukira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro by'umucunguzi wacu. ese mana uhezaga imyaka yose ushimagizwa kandi ukaninahazwa maze ishimagizwa n'ininahazwa byawe kamaho ubu no mu myaka yose. amen. Dusabe. Mana datanye n'ubuzima budahera, nturi Imana y'abapfuye ari kuri y'abazima, wararungitse umwana wawe ngo ashikirize abantu ubuzima kugira ngo abo wakuye mu byara by'urupfu bashikire izuka. Turakuzambye rero ababigishwa witoreye ubakingira ico cose co bakwegera urupfu rwazanywe na shetani, bashobore kwakirizayo mu buzima bushasha bwa Yezu Kristu yazutse, bafashe no kumushingira intahe mu bantu bose. Abakatekumene bafukame. Mukama Yezu Kristu, wewe wazuye Lazaro mu bapfuye ukatumenyesha gutyo ko waje ku isi ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bw'umwuzurira. Kunda ukize urupfu aba batowe bazeye ubuzima nyabuzima mu masakaramento yawe, bakuremwo igicumuro cose ku bwa mutima wawe soko ry'ubuzima buhoraho, bagabire ingeso y'ukwemera, iy'ukwizigira n'iy'urukundo, babe bazima muri wewe, bashobore gusangira nawe ubuninahazwa bw'izuka, wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Abigishwa baca basohoka.
nimusabe bene wacu kugira ngo irishikanwa ryanje ari ryo rwanyu rishimwe n'Imana Data mushobora byose. Mana mushobora byose nushime kutwumvira, maze nk'uko wahaye abasabyi bawe kwemera iby'ubukristu, ubu ariko batyorora n'inkuka ishaka kutugira beranda, tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu. Horane umukama. Kirutse umutima. Nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose. Wewe mukama muvyeyi mweranda Mana mushobora byose kandi wamaho. Abana bawe urabategekaniriza iki gihe kiroranye c'ubukiriro, ngo bisubireko mu bweranda bw'umutima, bavavanure n'ivyifuzo bitameze ko, maze mu myitwarariko yo gukurikirana ibishira umwanya, bihambirire cane cane ku vyiza bitazokwigera bihera. Jo gituma twihetse kuberanda no kuba marayika bose uko bangana, ngo tugushemeze kandi twame tuvuga duti. Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe ubweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda, atagatifu zirishikanwa rihinduke, ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. Gihe bagira bamufate, agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Amaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati,
akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire mu nyibuka. Abana b'Imana, ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, twaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose, uyuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gerevazi. Twibukire n'abo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima, akira ubukengurutsi bw'uyu muryango wo gushimira ku byiza wamubukorera, ukagusaba ngo ugumize ko ikiganza cawe. Akira ubukengurutsi kandi bw'uyu mukristo agukengurukira yongera asabira umwana wiwe amaze imyaka 28 agwaye, kugira ngo umurasaneko umukize. Akira kandi ubukengurutsi bw'uyu mukristo agukengurukira ku myaka 87 amaze avutse, imyaka 83 amaze akumenye, imyaka 63 amaze akuririmbira, agusaba ngo umukomeze mu butumwa bwiwe. Akira kandi Mukama ubukengurutsi bw'uyu mukristo agukengurukira ku byiza wamuhaye, wamugiriye, asabira uwo muryango guhinduka, asabira uwo muryango kandi ubumwe n'urukundo biva iwawe. Arasabira kandi umwana wiwe akwije imyaka 24 y'amavuka kuvavanura n'ingeso mbi, ingeso mbi zose zimuboshe, wongera umukize ibikomere byo ku mutima afise. Akira kandi ubukengurutsi k'uyu muryango wo gukengurukira ku byiza byinshi udasiba kuwugirira, cyane cyane ku myaka 10 iheze bubatse Rukristo. Baragukengurukiye ku ngabire y'ibibondo wabahaye, umwe muri bo akaba kwije imyaka 9 y'amavuka, basabira ico kibondo ubwenge n'ubwitonzi biva iwawe, wongera ubandanye ubahezagira, ubakingira impande zose. Mukama turagutuye abasavyi bawe bamaze kurenguka, tugatangurira kuri Liberata Gakecuru, umuryango wiwe uramutse ugandukako. Twaguhereza Toyi Gabriel, Germain Nkurikiye, Furera Paul Tonders, Agnes Baragereranya, Pierre Banyankubusa, Melaninda Yahundwa, Omere Habonimana, Jean Baptiste Simbare, Kasirde Nahabandi, Antoine Ntisigana, Valerie Nyandwi, Charles Mbeshiminwe, Gregoire Ntarima, Catherine Bayaga, Renata Nizigiyimana, Ernest Ntangabirori, Musenyeri Bernardo Bududira, Musenyeri Venance Bacinoni, Leonidas Bangerezako, Caritas Mutsutsikazi, Florende wo kubwayo, Gertrude Mucori, Yohani Kazage,
Germana Ntibaruhisha, Cyrille Ndiho Kubwayo, Cyrille Bukuru, Valerian Ndikumagenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Evariste Bizimana, Teresa Impabakana, Bartolomeo Ndereka, Maria Josephine Ndereka, Andrea Ntawiyankira, Donatira Ndereka, Andrea Ndereka, Jeanne Ndereka, Fabien Ndereka, Candida Ndereka, John Ndereka, Antoine Ndereka, Firme Kagajo Sinzoyiheba, Epitasi Bayagana kandi, Lucien Rufyiri, Juvenal Niyoyunguruza, Atanazi Ntungwanayo, Gaspard Ninganza, Celestin Cishahayo, Deogracias Busuguru, Clement Gato, Gervais Kabuyenge, Arthur Rushemeza, Charlotte Sinigeze, Honorate Ingabire, Antoine Ndikumagambo, Raymond Maranga, Therese Sindimwo, Philippe Nyobeje, Nadege Ndayikeze, Venera Rombwe, Consolate Sinunguka, Nshuti Ntahe, Charles Kankanaguzwa, Marguerite Simbizi, Pierre Barinusu, Helena Ndabacekure, Eugenie Ndayavugwa, Atanazi Bashungwa n'ubusa, Aloyizi Bakanibona, Rose Hajayandi, Monseigneur Antoine Gross, Monseigneur Joseph Nduhirubusa, Zahakirambere Biseruka, Petero Serongomya, Yakobo Kigwebe, Matilda Ndembeye, Beatrice Bugerere, Maria Banyongere, Maria Ntibihangana, Mama Lea Ntiganzwa, Boniface Nyakageni, Are Rugemintwaza Ndabambarire, Cyprien Bagwendere, Regina Barakamfitiye, Jerome Sinduhije, Cyrille Kavumbagu, Bernadette Nkunzimana, Felicien Gahungu, Odas Nzeyimana, Donatien Baramperanye, Corette Ndayisaba, Serine Baramperanye, Arnaud Rwagatore, Leokadi Ndabacekure, Onesphore Hazigamayo, Zakari Kabura, Mathias Kirajagaraye, Firme Sindayihebura, Philippe Simbare, Aster Sindaye, Dorothée Katavuga, Constance Ndayisenga, Evariste Ndayishimiye, Firme Sindayihebura, Raphael Barankenguje, Adelaide Minani, Deo Barankenguje, Faustin Nibigira, Rose Manirageza, Elias Vyitizo, Anezi Ntabwa, Julienne Niyokindi, Arcade Simbagoye, Angel Ciza, Gaspard Ndikumana, Felicité Mozenzi, Marie Rochero, Nintije, Leonidas Gahungu, Nadia Kamikazi, Jeannette Niteka, Mathias Kirugu, Caroline Kabizi, Elizabeth Bararyambikana, Serge Mahungu, Margarite Nifasha, hamwe n'imitima ikiri mu ipurgatori. Ibuka n'abo bose bamaze gusezera iyi si, bakiri wawe bame mu muco bunini bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirira ikigongo. Twe dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Maria Muhimbazo nyina w'Imana, na Yosefu Mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi sara abatoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene, nutegwa iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Nk'uko twavyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza, twubahuke gusenga tuvuga tuti Dawe wa twese uri mw'ijuru. Mukama turakuzambye n'udukiza kabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo, maze utugirire impuhwe wamudukingira igicumuro,
twame mwitekane ritagira inkomazi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Mukama Yezu Kristo yabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturaba ibicumuro vyacu raba nyabuna ukwemera ku ekereziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wowe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose nimuhorane amahoro y'umukama. Barahiriwe abatumire b'Imana ngo uyu mwagazi w'Imana ngo yukura abantu ibicumuro.
Dusabe. Mana mushobora byose turakuzamvye abakiriye umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo nubahe kuguma baharugwa mu ngingo zawe tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Ibimenyeshejwe ku munsi w'ejo igenekerezo ry'indwi ndamukiza uwo mwaka turimwo niho hazoherezwa inkuka y'imisa yo kwibuka no gusabira Perezida Cyprien Ntaryamira ngaha muri katedrale Regina Mundi kuva isaha 3 zo mu gitondo. Nta misa y'isaha 6:15 izobaho. Iyi ndwi itanguye yagenewe kwitegurira umunsi mukuru wa Pasika muri Vikariya ya Saint Michel mu guhabwa isakramento ry'ikigongwe. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 11 ndamukiza paruwase yacu nizoba iramukiwe. Ukwiregesha bizotangura isaha 10:15. Abasaserdoti bari muri paruwase iri hagati mu gisagara bazoba baziye rimwe kudufasha ngo ntihagire n'umwe asigara atiteguye ku mutima. Nta kandi kanya ko kwiregesha kazosubira kuboneka imbere ya Pasika. Kaze muri benshi. Kuimanuza igenekerezo rya 13 ndamukiza umwaka turimwo n'umunsi w'Imana wo kubabara ku mukama canke umunsi mukuru w'ibisandasanda ukaba ari wo twinjiza mu ndwi nyeranda. Abakristu bose babishoboye bazoze gusenga bitwaje ibisandasanda. Ku munsi wa gatandatu uza igerekezo rya 12 ndamukiza niho Musenyeri Leonidasi Nitereka azokwatikwa mw'ibanga ry'ubwepiskopi muri diocese ya Rutana. Tumushire mu gisabisho. Dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Nimuhorane umukama. Imana mushobora byose Data Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Ishengurukana ugweze turashikanye. Kugira umunsi w'Imana mwiza mwese.